Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Ndabaye kaze muri ano makuru bivanye naho mudukurikirana muherereye muri nga mu gihugu c'u Burundi mu ntara zose zigize igihugu, abari mu bisagara bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi, abadukurikirana baherereye mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Na makuru tuza kugaruka cyane cyane kubiriko biravugwa mu gisata ca politike vyerekeye umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye be n'ingoma yiwe yatanguye mu mwaka muri ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020. Haravugwa icuka kibi kidasanzwe mu mugambwe CNDD-FDD cyane cyane muri babategetsi benshi twita ibihangange muri uyu mugambwe. Muri Cercle de Généraux ibintu ntivyoroshe mu bajejwe amabanga ahambaye mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD cyane cyane bakorera muri permanence nationale, no kuvuga nyine babande bajejwe amabanga ahambaye ku rwego rw'umugambwe ku rwego rw'igihugu, naho ibintu nivyoroshe kwa Ntare, ibintu nivyoroshe mu rwego rw'iperereza ibintu hoho vyakomeye. President Ndayishimiye yatanguye kubura ayo acira nayo amira nkuko ababikurikiranira hafi bariko barabitumenyesha. Ubundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 President Varisito Ndayishimiye ashitse ku butegetsi, we ubwiwe aramaze kuvuga inshuro zitatu ko hari bamwe mu bakorana bashatse kumutembagaza ku butegetsi. Irya mbere ijambo ryo gutera kudeta nga mu gihugu c'u Burundi kuri manda ya President Varisito Ndayishimiye ya mbere ryavuzwe mu mwaka w'ibihumbi 2022 rivugirwa kuhahora ari umushikiranganje wa mbere wiwe ariwe Arengiyome Bunyoni. Bunyoni ico gihe yarakuye mu mabanga yo kuba umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi gushika mu mwaka w'ibihumbi 2023 apfunzwe. Inyuma y'ipfungwa rya Arengiyome Bunyoni n'ubundi cuka kibi carabandanije mu mugambwe CNDD-FDD, ndetse bamwe mu bihangange barakugwa mu mabanga yabo bigizwa kure y'igisata kijejwe umutekano nga mu gihugu c'u Burundi. No kuvuga ko bamwe batswe amabanga bari bajejwe mu gipolisi, abandi bakakwa amabanga bari bajejwe mu gisirikare c'u Burundi, abandi bajanwa mu bikorwa vya politike bidafise aho bihurira n'igisata c'umutekano kuko ataho bari kugira abagaba muri ico gisata. Ivya kabiri vyavuzwe kandi n'igihe hari havuzwe ko President Varisito Ndayishimiye yagira atembagazwe ku butegetsi ubwo yari mu rugendo hanze imbibe z'igihugu c'u Burundi. Ni urugendo yari yagiriye muri Cuba ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yari kubandaniriza i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ico gihe President Varisito Ndayishimiye yaramaze hafi indwi zibiri ari hanze y'igihugu c'u Burundi. Irya gatatu President Varisito Ndayishimiye ubwiwe yavyivugiye mu mwaka uheze w'ibihumbi 2024 ubwo yavuze ko hari bamwe mu bo bakorana bashatse kumutembagaza. Bamwe bati abo bashaka kumutembagaza bitwaje igitoro, abandi bati n'ibindi vyankenerwa. Aho benshi bariko bakeka wahora ari umushikiranganje wa mbere w'ico gihe ari we General Gervais Nderakobuca kari yari yinyegeje inyuma y'uwo mugambi, kuko ico gihe Gervais Nderakobuca n'ubundi ntago ariko aravuga rumwe n'umukuru w'igihugu be n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ari we Angelina Ndayishimiye. Ivya kudeta bigira kane rero bigarutse kuvugwa muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Muti vyatanguye ryari? Hari ku mugoroba w'igenekerezo ya 28 gitugutu uyu mwaka w'ibihumbi 2025 nibwo President Varisito Ndayishimiye ari gufata urugendo rumushikana i Paris mu gihugu c'u Bufaransa, ahari hategekanijwe inama ikomeye ku bibazo biri mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse no mu karere ka Afrika muri rusange. Ni inama yari yateguwe na President w'igihugu c'u Bufaransa Emmanuel Macron afadikanije na Faure Nyasibe arongoye leta ya Togo. Haritezwe ko abaperezida batari bake barimwo President w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame na President Antoine Felix Tshisekedi w'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Varisito Ndayishimiye ndetse n'abandi batandukanye bari kwitaba ibikorwa vy'iyo nama. Ni inama yabaye ku igenekerezo ya 30 gitugutu uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Amakuru yakwiragiye ku mbuga ngurukana bumenyi kuva ku mugoroba w'igenekerezo n'ubundi ya 28 gitugutu uyu mwaka w'ibihumbi 2025 yavuze ko President Ndayishimiye yasibije urugendo ku munota wa nyuma. Urubuga rw'ibiro vy'umukuru w'igihugu Ntare House ntigwigaze rutangaza ko yarafise urugendo nkuko vyahora bigenda uko agiye gufata urugendo rumwerekeza hanze imbibe z'igihugu c'u Burundi.
Ibintu kuri uwo munsi kandi vyari vyifashe gutyo mu gihe userukira Ubufaransa mu Burundi Sebastien Mino we yari yarayatangaje ku rubuga rwiwe rwa Twitter no kuvuga ku igenekerezo ya 27 Gitugutu y'umwaka w'ibihumbi 2025 ko Uburundi bwari guserukirwa muri iyo nama na Perezida Varisito Ndayishimiye n'umushikiranganje Edouard Bizimana. Ubuserukizi bw'Uburundi mu Bufaransa nabwo bwari bwamaze gutumira abarundi baba mu Bufaransa mu nama yagombaga kubahuza na Perezida Varisito Ndayishimiye ku igenekerezo ya 31 Gitugutu y'umwaka w'ibihumbi 2025 no kuvuga ku munsi w'ejo uheze. Ayo makuru rero yisubikwa ry'urugendo rw'umukuru w'igihugu rwa Perezida Varisito Ndayishimiye rumwerekeza mu gihugu c'Ubufaransa mu gisagara ca Paris ahari hategekanijwe inama n'ubundi yari yateguwe na Perezida w'igihugu c'Ubufaransa Emmanuel Macron. Ibihuha vyaje ari vyinshi kuko ku mugoroba w'igenekerezo ya 29 Gitugutu y'umwaka w'ibihumbi 2025 inkuru yari kiravugwa cyane mu basende FDD ari uko Perezida Ndayishimiye yasibije urwo rugendo kubera yatinya kudeta yoba yari yateguwe na bamwe mu bajenerali bahoze bagwana muri sende FDD. Ngo hari hasanzwe kandi bihuwa bivuga ko hari abasende FDD bashaka gutembagaza Perezida Ndayishimiye. Ifungwa rya General de Brigade Bertrand Gahungu naryo ngo rikaba ryari rifise ico ripfana n'ivyo bihuha. Amakuru ahari kandi umumenyesha makuru w'iradio y'Abafaransa RFI Esdras Ndikumana yatangaje ko uwo mugoroba Perezida Ndayishimiye nukuvuga ku igenekerezo ya 28 Gitugutu y'umwaka w'ibihumbi 2025 ko Perezida Ndayishimiye yasivye ku munota wa nyuma anongera ko kandi umunsi w'igenekerezo ya 29 Gitugutu y'umwaka mu gatondo hari hategekanijwe ibikorwa vyo kumugondoza ngo ntasibe inama ihambaye. Ibiro bijejwe kumenyesha amakuru muri Ntare House ico vyo ntaco vyigeze bitangaza kuri ayo makuru yariko aravugwa hirya no hino ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu bagumyabanga bakomeye b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Ibi kandi bikibutsa abarundi ivyabaye mu mwaka w'igihumbi 1980 na murantunge. Ibi bikibutsa abarundi ivyabaye mu mwaka w'igihumbi 1987 muri Nyakanga k'uwo mwaka aho Perezida Jean Baptiste Bagaza yitavye inama y'ibihugu bivuga igifaransa yabereye Quebec muri Canada. Nawe ico gihe yagiye akebwa ariko baramugondoza. Ari muri iyi nama niho yatembagazwa n'abasirikare bari barongowe na Major Pierre Buyoya. Ndayishimiye nawe bati yoba yaratinye ibihuha bivuga ko ashobora kutagaruka hamwe yoja mu Bufaransa. Ibi nibazo benshi bariko baribaza kubijanye n'ingene yatumye Perezida Varisito Ndayishimiye asivya urwo rugendo. Nako kandi inyuma yo gusivya urwo rugendo kandi Perezida Varisito Ndayishimiye yahise afata ikindi gikorwa aho yahise ategura urugenzo rumushikana i Nyanza. Kwigenekerezo ya 30 Gitugutu y'umwaka w'ibihumbi 2025 nibwo benshi bibajije ivyagendekeye ingene vyagendekeye Perezida Varisito Ndayishimiye ubwo yari i Nyanza. Kwigenekerezo ya 30 Gitugutu y'umwaka Perezida Ndayishimiye yari i Nyanza gushikiriza musanteri mushasha. Nyuma y'umutaga naho yarongoye amasengesho ya CNDD FDD yo guheza ukwezi. Mu majwi yahanahanywe humvikanye ingene ikibuga cari kigaragara bagahamagarira abagumye banga kwitabira amasengesho y'umukuru w'igihugu. Muri ayo masengesho Perezida Ndayishimiye yaboneka yijiriwe ku masanamu. Ibiro vy'umukuru w'igihugu ntivyubahutse gutanga amasanamu y'abanyagihugu basanzwe bitavye ico gisabisho berekana abakuru mu bwugamo bw'iteka. Nako kandi andi makuru ahari ko kuri uwo munsi igenekerezo ya 30 Gitugutu y'umwaka hoba haratanzwe ifoto y'ububeshi. Utariko n'imbere y'igisabisho ntivyari vyagenze neza kugira berekane ko Perezida yitabwe n'abantu benshi. Ku rubuga rwa Ntare House kuri Twitter canke se X bashize ko ifoto y'amanyanga. Iyo foto yari igizwe n'ibice bibiri, imirongo mikeyi y'imbere irabona neza kandi abantu bariko baravye imbere, imirongo yindi y'abantu benshi bataboneka neza ariko bose baravye mu rundi ruhande rutandukanye n'abambere. Utico gice ca kabiri nico congewe ko kugira berekane abantu benshi. Ibi vyafashwe nk'akamaramaza kubona ibiro vy'umukuru w'igihugu birinda gukoresha amafoto y'ububeshi kugira vyerekane ko umukuru w'igihugu yakerewe n'isinzi ry'abantu. Umuti none nk'ivyo iyo babireka naho ninde yari yabinezwe.
Mu yandi makuru tuzobagaza ko turiko turabatohoreza vyinshi bivugwa kuri urugendo mukuru w'igihugu yakoreye ahangaha i Nyanza, kuko ari vyinshi vyagiye, ari vyinshi biriko biravugwa kuri urugendo yakoze. Ubundi President Ndayishimiye nkuko twabigarutse ko yari yitezwe i Paris mu gihugu c'Ubufaransa kwigenekerezo ya 28 Gitugutu uyu mwaka w'ibihumbi 2025 mu nama yo kwiga ku kibazo ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ku munota wa nyuma rero urugendo rwo kuja mu Bufaransa yararuhagaritse. Hari ibihuha mu butegetsi bivuga ko yaronse amakuru ko hoba hari abasirikare bahoze bagwana muri CNDD-FDD bashaka kumutembagaza. Nawe kugira yerekane ko atabwo bafise ngo yaciye afata ingingo yo ku munota wa nyuma yo kugendera komine Nyanza. None ubu naho hadutse ikibazo cyo kwerekana ko akunzwe cyane mu gukora amafoto y'ububeshi. Muti rero kuki abanyagihugu batamwitavye? Hano ibibazo ni byinshi cyane. Komine shasha ya Nyanza igizwe n'amakomine yahahora nka Nyanzarake, Mabanda, igice ndetse n'igice cyavugizo. Ni komine nini ifise abantu batari bake. Igisagara ca Nyanzarake cyo nyene kirafise abantu benshi. Muti none rero vyagenze gute ngo mukuru w'igihugu abura abantu? Ni ikibazo benshi bibaza. Bamwe bati ivyo vyaravuye ku kuba barararitswe batevye. Ariko uko bisanzwe bigenda mu CNDD-FDD haje umukuru wo hejuru, naho yo Reverend Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD barugara amasoko n'ibindi bikorwa byose bagategeka abanyagihugu bose kwitaba ibirori. Muti none vyagenze gute? Uti kubera iki CNDD-FDD banse kwitaba amasengesho yabo kandi yo bari basanzwe bazi ko ategekanijwe buri wa kane uheze ukwezi? Ngubwo ntihabaye inyigisho zibuza kwitaba Ndayishimiye zivuye mu bagumya banga bamugwanya, canke abanyagihugu barambiwe n'amajambo atagira ingiro? We nimba kwihutira kujinyanza ari ntumbero yo kwereka abandi CNDD-FDD ko Ndayishimiye ari wafise abanyagihugu kurushana Ndikuriyo mu ntara avukamwo. Ndayishimiye yaraye ayobewe gufyatura amafoto y'ububeshi ngo nta cico gihe vyamufashije. Gusa nanone amakuru hari n'ubundi tubandanya kubabwira nuko ibintu bitoroshe muri CNDD-FDD. Hari ukutumvikana kudasanzwe mu bategetsi benshi bo hejuru, cyane cyane n'ubundi bahoze bagwana muri uyu mugambwe kuva ukiri mu ishamba gushika ufashe ubutegetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2005. Tukabibutsa ko kandi CNDD-FDD maze imyaka yababa 20 iri ku butegetsi. Abandi rero bakavuga ko Perezida Ndayishimiye yoba nawe ari karaca mu bihe bidasanzwe nkuko biriko birashikirizwa. Hari amakuru turiko turatoza tuzobageza ko avuga bimwe mu vyabaye mu bategura ingendo z'umukuru w'igihugu mu biro vy'umukuru w'igihugu kwa Ntare kugira ngo Perezida Ndayishimiye aje i Nyanza. Vyinshi turacariko turabitohoza. Mu yandi makuru ariko aravugwa agezwe ko muri kano kanya hari amakenga mashasha kumumenyesha makuru Kenny Claude Nduwimana. Buti hari dosiye yoba ariko arategurirwa. Kwigenekerezo ya 29 Gitugutu uyu mwaka kuva ku munsi wa gatanu Kenny Claude Nduwimana yarakuye mu iborero rikuru rya Mpimba ajanwa gupfungirwa mu busho bw'igendereza. Umuryango we ntushobora kuvugana nawe nubwo umugwi CNUDH wari wijeje uwo muryango. Wari wavyijeje uwo muryango. Amasoko yegereye igendereza akavuga ko hagiye kugururirwa iyindi dosiye nshasha bigatuma hiyongera ubwoba ku mutekano wiwe w'umubiri n'umutima. Ugupfungirwa ukwiwe umwanya muremure hamwe n'igipfungu gikikuje ipfungwa giyo bituma haba amakenga menshi mu mashiramwe yigenga n'abaranira agateka kazina muntu. Umuhuza hagati y'umuryango we n'indongozi z'u Burundi yari yamenyesheje ko umumenyesha makuru yategerezwa gusubizwa mu iborero rikuru rya Bujumbura ari ryo Mpimba kwigenekerezo ya 27 Gitugutu uyu mwaka. Ni navyo rero vyari vyemewe na CNUDH ariko nta na kimwe cubahirijwe. Uti bose uko ari babiri bari bahumurije umukenyezi wa Kenny Claude Nduwimana ko ameze neza kandi ko atogira ubwoba, bikavugwa na rimwe mu masoko yegereye iyo dosiye. Ariko CNUDH yahavuye imuhishuka ko adashobora kumubona, ko ataburenganzira afise bwo kubona uwo bubakanye. Birateye agahinda. Amwe mu masoko yabwiye ikimenyesha makuru SOS Media Burundi ko intumwa za CNUDH zagiye mu gasho k'igendereza i Bujumbura kuraba Kenny Claude Nduwimana. Didas Sunzu ajejwe kumenyesha makuru muri CNUDH yemeye kugira icyo ashikirije ku munsi wa kane w'indwi mu gihe aza kubashitse mu gisagara ca Bujumbura ari cicaro cy'uwo mugwi.
ku munsi wa gatatu ku mugoroba yari inyuma y'igisagara mu gihe yahamagagwa na SOS Media Burundi. nko kwibutsa Kenny Claude Nduwimana yari yaraciriwe gupfungwa amezi 8 ku igenekerezo ya 2026 Myandagaro umwaka uheze w'ibihumbi 2024 nyuma y'amezi 10 apfunzwe vy'agateganyo. Muri Kigarama umwaka w'ibihumbi 2024 urupapuro rwemeza ko atunganirijwe urubanza rwari rwatanzwe rukerekana ko urwo rubanza rwari rwaheze ko rero ategerezwa kurekugwa. Ariko kwigenekerezo ya 21 y'umwaka parike yarunguruje urubanza nyuma y'iminsi 90 itegekanijwe n'amategeko. Ababuranira Kenny Claude Nduwimana bakabona ko urwo rubanza rwungurujwe rutokwakigwa kandi runyuranye n'amategeko. Ikirindiriye Kenny Claude Nduwimana ntikizwi, bikibutsa ko ubwisanzure bwo kumenyesha amakuru no kunegura ico cyose mu Burundi bigitinyitse kandi bifise aho bigera. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone nimba utarafyona ko kugira ngo tujucikanwe nadushikiriza usangiza no makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje barwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu yakure. No Muhuza TV rero Imana ibahe ibikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora amakuru yacu yo arabandanya.